gukunda nkababara none ubu naronse amahirwe ndongunda nawe urasarara ushaka dusubirane. For a long time narimba imiziki y'abazungu, narimba R&B and stuff like that at weddings. So I guess kubera abanzi and they like me, they support me. Hari abenshi maze kubona bashinze ama post and I know they don't understand. Right? Joro naribona nk'umurango sinaronka itiro kubyo wankorera ukangaira amasango kaja mu bantu kanaba kamera. But starting up here, I'm having a good time with my angels. My angels. No one really happy. No, but my family yaje barafina cyane. Maybe that's why. Mbaye kirezi, ntamenya kucera, barayamaze. Ombona nk'umusazi yatoro nk'umuruhura, waramaze. Sindota jenda muchinyuma sindota jewe ndamubanje. Ariko umuntu ngufise araryohega man. STV, every story matters. Bonjour, bon après-midi. Bakunze STV muramuze bien. Twe tumeze fresh nkuko mubibona, turi mu kazi ka misi yose. Umwe ijyo yire korakora kuri micro STV kugira ngo ibintu bigende ko witwenga mama. Ntabyuzi. Undi afise ibiharage imbere yiwe ariko arabitoragura. Mushobora kwibaza impamvu nashimye kuyinjira directement mu kiganiro ariko aratora ibiharage. Uyu muntu kuba maze kumukurikirana mu biganiro bitandukanye haba kuri Hitop TV n'ahandi henshi bamwita Canadien mu rindi rurimi Canadien usigura je niko nabonye kuri title ngo donc from Canada. Okay. So Canadien n'umurundi kazi batandukanya gute ivyo rero ugomba utubwirire. Okay. Kuko ni sawa kwanza umeze neza. Umeze bien. Umeze neza sinzi nyawe. Agafaransa karaduga. Agafaransa? Oya. Ko wamenye gute? Bonjour Nick. None bonjour, ça va bien? No, None mago kiduga ega nico nyene. Ben utwa ni basics, is greetings. Kera mtaratuzi bawugiye kure. J'espère que tu vas bien. Bien. I understand bien. Niko nyene ibintu byo uzaka bien ngo ni bien hajya nabajije ati nizere ko utameze neza ukivuga ngo nukuri simeze neza nivyo. Oya agira ahubwo nagira meze neza. Okay, jewe ndakuzi kuri Muhoza uri trend mu kano kanya kandi uri kurakora neza ndimwe mu bantu babafana bawe nk'umufana w'indirimbo yawe nshasha new one. New one. Okay. Ni indirimbo nziza ifite n'amasanamu meza. Ubwa mbere bwo turashaka kwanza kukumenya natwe n'abantu bacu bakumenye. Seriously uri umunyakanada cyane uri umuntu nyabaki? Je sinkunda kwita umunyakanada. Ndi murundi kazi nakuriye muri Canada but sindabikunda ivyo byo kwita ngo umunyakanada. Uri umurundi kazi yakuriye muri Canada ariko wavukiye Burundi? Nje ndi mu Tanzania kumvukira. Ndi murundi kazi mu maraso ndi mu Canada ku rupapuro. Exactly. Kirundi kumbe kiraduha kuko ivyo atari umuntu kwera cyumva ntiyari kubisigura uko tubisanze mu kazi sivyo. Iyo uri hariya uri ku rupapuro muri Canada twebwe tutarashikayo ntituzi ko biba bimeze birashika mukamenya ibintu byo gukora ibikorwa. Of course nakora ibikorwa ega sinubwa murafisa abakozi and stuff like that. Back home n'abakozi dufise njewe I'm the last girl at home. So ndumva sivyo niko navuga ngaha murabafise muri Canada. Muri Canada mu Burundi ba muri Canada by'abakozi si ibintu ubona buri munsi. So no ngaha tumufise kubera ndi busy cyane n'ivyakazi inzara yo twica twese yo tubica mwese inzara yo twica twese but other than that muri Canada ntabakozi dufise. Yes, watangiye kuririmba ryari hama wari wabikunze ryari? Nabikunze a long time nkakuririmba mfise imyaka 9 mu makwaya ariko vyantuze vya kubitangwa kubijamo neza. Maybe when I was 12
Imyaka 12 is when I started to sing. Niho natangwe taking a vocals lessons and singing more seriously. Before that, yari nyene vya instruments, choir, nashaka kwiga gukina gitari, n'ibiki. Byarakunze byaranze. Ndafise gitari, ndafise keyboard, ndabikina sometimes but it's not a me thing. Ndabikina gusa nyene iyo ndosaka. Ndakizana. Gitari. Reka tubandanye ibindi. Maybe ndaguha basic chords zonyene. Okay. Mu Burundi uhamaze igihe kweco tubona si kinini cyane ariko kandi si gito. Hari abandi baririmbyi kano kanya imbere yuko indirimbo yawe isohoka wari uko ya abantu bayakiriye we niko wari uvyiteze. Of course igiye gusohora indirimbo ntuzi ukuntu abantu bayiteka right canke bayakira. Of course nahise hopes y'uko boyikunda. Je narayikunda abantu bose dukorana barayikunda but kila mtu afise taste yiwe so sinari bizi but bayakiriye neza thankfully yeah. Sinari nzi ngo baroyakira gute nahise ubwoba. Ibi bintu biri kuragira bavyita gute mu Kirundi? Mu Kirundi kange ze uko mumbeshe nabyo izeti mu Kirundi bavyita gute? Sindibuka nivyo bambariye bamushinda bafashe ibiharage nabaza nabigira gute ibiharage bita jaune. Niryo tazirano babihaye jaune cause yellow urabona ko iri bara mu Gifaransa bavuga ngo ni jaune yellow. Oui. Ibi nivyo biharage kandi bizimvye mu Burundi bwa mbere. Biraryoshe birafata neza mukozi arakora akantu fresh. Arazi guteka ndakunda ibiharage mu bisanzwe so it's good yeah. Wambaye kirezi twagiye je sinzi kuririmba. Wambaye kirezi okay. Wambaye kirezi ntamenya ko kera barayamaze umbona nk'umusazi yatoro nk'umuruhura waramaze ufata minenegwe igihe nagukunda nkababara none ubu narose amahigwe ndonkunda nawe urasarara ushaka dusubirane oya ndakwiyamye subira uvuye nuneshe chansi. A true story? Why can't have mbazi byo? I'm not excited. A true story. Ukumengo aho uri hose uci feelinga nkabyo nyene. Umengo ari umuntu umengo uri kubwira jewe ati sinshaka ariko dusubirana none. No musanze ndimo ndayikunda. Ndayikunda. I'm happy. Yeah. A true story. I can't say it's exactly true story but nakare monyane kansha muri nziza. Video yakorewe he mu Burundi cyangwa hano? Yakorewe hano mu Burundi. Yabaye directed by Brian Smith. Okay, ujya mu King video. Sinzi ko ari amaso yanje barambesha umuravyo urabona nyene ko atoye ikintu cy'ikibogare cisumbuye gikuze avuga ati we maybe wafatiye ku muntu nyene uwo ari kurungikira bujya butumwa buri mu ndirimbo haba wasaraye byukuri ariko mbere yaho yari ihenze waramukunze ugapfa ukabora. No iyo ndirimbo yabaye inspiration yayo yari imwe muri kusohora Hujali. Okay. Yeah, so it's like a part 2. I don't know if Kimbo maze kuraba Hujali kuraba ni. Je nacinda gukurikirana no munsi YouTube yanje ni mu YouTube maze kugira sabone cyangwa subscribe iwawe ndumufana wawe nabikubwiye akiyuki niyangusha jewe ntaye hasi mbangiye ndavuka bisaba kumukora neza je ndivyiza umuco nakwangushaje ushobora gukora kijya cyiza ugarutse uko bagabo gacuzana anakonda manzana igikorwa cizana nzo umva cyangwa ndumufana wawe ngoma ndushirizaho nagira nkozi igikorwa cyari ciza wo nkano oya mbanza nkiyegereza oya sindaguta komte ndakwereka ahubwo ko ntariyo ntanagushigikiye. Why? Ntashigiki igikorwa ciza. No, urabarira like your little sister, you know? Ariko nuko nyene mbanza kukwereka ati ibi bintu uri kuragira for example nkaha ngo arudu baragura atadukomeye urabona nkuto je mbonye dukomere mbonye ngari kwingoro rero wewe ubimara ibi byose birakomeye raba
turi so ringo turakomeye aha ni byinshi bikomeye njyewe nza gutaha wowe utabyinshi isombe urazizi ego isombe uri kurazigira nimba bavyita gutobora hariho umuntu atazimera usanga zimarira hasi ngo ziragumye ariko hari abandi badatani babinarimwe kubera ibi birazimvye cyane ibi birazimvye utaye bingana kuriye uteye swata nabimaze rero kubera iki tumenyereye abaririmbyi n'abaririmbyi kazi kenshi kandi ni ku isi yose iyo bagiye muri kariya batamwe kariya yabo binjiye muri industry kenshi barahindura izina bakarondera nk'akazina kari sexy ukuntu nimba witwa Gloriosa ati gogo official kubera ikiwe muhoza ni ubwa mbere ko nizina ryawe nyakuri muhoza arindirira goyo ukuntu gusa ndagibuka go to be honest ntangura with Hujali nagenda by Goddess Muhoza my full name ni nayo Instagram yawe no warahinduye vuba ariko muhinduye vuba ego so tugitangura it was my full name and then tukatanyene kuri Muhoza narahanwe kuri hindura but I didn't want to ni keza ni kagufi I feel like mhindu izina ryanje it would just feel fake I feel like no one has identity yanje I don't know but that's me right kubahinduye amazina yabo no maybe wone biyumva okay maybe biyumva umuntu abisigiye zina bari comfortable I don't know how I feel when ariko hari amazina goye Boniface official you need be face but there's nothing wrong with the name I feel like officials ukuntu zihindura Desire ramuzi ngo mugari Desire kwera nje nashaka ngo I think nashaka Muhoza ndabesh Muhoza official and then it sounded funny to go official underscore Muhoza and then it sounded a little bit okay so I think nukuntu nyene uba wari placing zina there's nothing wrong with this urashobora kuba ufise umuntu wawe hafi cyangwa wowe ubwawe warakurikiranye amakomantere menshi biganiro bakirakora hariho amakomantere menshi yagiye araboneka uyu mwana ararenze arakaze mwiza arateza ibintu babijye byakira gute it's nice it's nice because they don't have to be nice they say something mean abagatsima kashidutse ati wow no of course ni feeling really nice kora hari abantu bari mean okay bofite ibintu bari mean kandi sinzi ukuntu no azigaragaje imbere yawe ubyakira gute munsi avuze ibintu biri mean mu Burundi hari abantu babamesha abonye umukobwa akamuha ati giye tukazohura n'ikiyambi wow akaguterura ushika kuri beach hariya ku cyangwa kuri Tanganyika antwari antwari acaguha lift mu kudodesha kagutwati naragufiriye we ntavuze ko ari uwafiriye mu nyuma ubu arasarara kugira ngo musubirane bishitse we byakira gute bavuga ati mu Burundi kumbe nuko sinzogaruka cyane I don't think if you're chic very well, I can't even talk really very unrealistic for somebody to kuterura feelings zishobora kuba nyinshi zikarenza no shocked ukanguka ariko byitwarako I don't think no mukubitiko usamukutiko asinzi kwandira ndakubwiye ngo cha maybe reaction yo haba ndakubwiye reaction iyo moment bari kubesha because I think ibintu biri very shocking kumenya reaction ito bibaye and you'll be like yes. It's in the moment but ndakubwiye ngo right now nakubwira ngo ntebe ngo ntwane somewhere okay I would be scared because be scary umuntu utamenya je akaguterura like birateye ubwo acahubwira ati ntubuza gutwaye iki maybe ajya kugirira nabi ariko uko biri kose kiziye kwitazo si buri munsi ubona umuntu ateruye umuntu kibarabara kandi kumuzi no so of course really scary and why am I getting kidnapped what's happening yeah abarundi bari muri Canada baragikurikirana neza bishimishije I think so kuko we ku rupapuro muri Canada maybe hariho n'abanyakanada bagukurikirana bariho abazungu baragukurikirana yego ikihajya uririmba ikirundi bahatamba gute canke bahumva gute birasetse bacanga bagira ngo I know ntibavyumva ariko baranzi for a long time narimba imiziki y'abazungu narimba
R&B and stuff like that at weddings. So I guess quite abanzi and they like me, they support me. Hari abenshi maze kuna bashenza my post and I know they don't understand. But just because like they support me, they do that anyways, right? So I think it's just umuntu akunze if you kora now you're batavyumva in that moment aramenya maybe next time we'll get you yumva. Yeah. Iyi feedback y'ibikorwa tumaze kubona kujya kimwe ariko nyuma yaho waraciye ku maradiyo atandukanye uraca kumbonesha kuri zitandukanye feedback wowe uri kuyakira gute kano kanya? It's good. Very heartwarming and you can to keep going. Ututegurira ikirere bariko barakunda ibikorwa byawe kano kanya utegura kubongera vuba utegura kubasiga wigire kubongera je navuze nakwiza 20k nzoca ndabahera we're almost there. Yeah, so kubera iki washimye gukwizizo kugira ngo ucibongera yindi hamwe bizitokwira ucibihera? No, sinovihera, but there's no rush. Gusa twizeye ko zigiye kwira vuba. Yeah, I think so. Nabariko badubwira kana kanya baraza kuraba mu kiganiro cacu link ya Muhoza indirimbo nshasha iri ku mwanya kana kanya kandi byoshe cyane kandi ndirimbo mu dufaranga twinshi. Ije ndirimbo video yawe mengo waragerageje yarakwivye inde ije ndirimbo video yawe kumengo wakoresheje ibintu byinshi kandi iri hejuru cyane. I think the director but video yari good. I think sometimes uraba if you shaka and then you go. Urazi video nawe uzosubiremo irabe nko kumengo si wewe. Kumengo uri munini ukuntu je narinzi nje gukora ikiganiro n'umuntu angana uku ebana batijewe vraiment no kumuramutsa nza kugira sasa wambaye bya birato byuko. I was wearing high heels. Wedding dress. Nafuna no akugiriye makeup yaragerageje kukuzara bagati je ifoke ndamukuza uyu muntu. It's funny because ni Wambere kuvuga ivyo. Benshi bambwira ngo you look older muri video. Jembo numfise imyaka 18 cyangwa 17. Yeah, muri video I look older. Maybe it's because makeup. Ubu nta makeup nambaye. That's probably why. Uratesa cyane kurusha? Uratesa cyane kurusha? What do you mean? Kurusha. Donc utesa sans makeup usa neza cyane. Yego. I don't know. Abansaba nimero yiwe nta niyo mfise. Nimuze kunsaba. Ntayo mfise kabisa. No, I don't know, sinkunda makeup cyane. Ndi muhira cyangwa mu hisanzwe. Ariko ndabona wagerageje dukeya ni bon. Cyber. Feel uri mu bakobwa bashobora kuba badeka kudekora byumva? Kudeka. Cyangwa gufina. Sometimes biravana kumenyera umuntu. Biravana. Ngene numvise wamagaye mama wawe ngo nyene mwana wa nyuma mu rugo. Ma. No, sindu wa nyuma ndafise mtonyo wanje. Ariko I feel sometimes I feel like no, but my family yaje barafina cyane. Maybe that's why. Yeah, at home turafina cyane. Même si ufina sinarinzi ko byose wabikora kone kuva watanguriye nturava aho uri. You're distracting me. Ndiko ndavuga byananiye. I'm like going in there nkakura muhawushira. Ndiki wo kwigisha umurundi kazi ari mu gihugu bibanyi Burayi abona ko umengo ntiyobikora wewe akamaro ko kubikora nakaye canke iyo kenshi bajino baba bari busy n'ibindi bintu asohoke agende giriki ariko akumva yuko ntiyoteka ntiyokora kandi kazi uwo bahanura iki wewe? I don't know, but what's the reason why? Naje sikeshi no beshango mgengo ndichara muhira every day and very busy, right? But unosakanya is nice. Uri busy na kazi ariko karenze umuziki cyane? No muziki. None nanje makazi. Abantu bwisha sije. Abantu bwisha sije nje sinje by'utanga kazi. Hari abijeje. Ariko hari abo urumva ko office vision yo kuzogera utanga kazi ku bantu benshi biciye mu muziki wawe. Imana ibishatse that's the goal, right? Ushaka ikiko kirakugaburira n'abantu. Of course. Igana nyakubahwa papa leta mvye na leta muzi yavuga ati abarundi n'abarundi kazi mugende hanze muza n'amadolari mu gihugu dutera imbere. Umva rero cyo dukoresha twebwe wowe yakura hariya is good. Yeah. Nivyashika, of course, it would be nice, you know?
nanje hari bariko baramfasha naje one day hopefully nzofasha abandi umuririmbyikazi umwe n'umuririmbyi w'umuhungu umaze kubona ko vuba bikunze ari mukorana cyane n'aba bivanye nuko donc feeling ibikorwa byiwe donc uko ntumbwira ariko Estanish Estanish tutumwikuramo nimba ari wa mbere ucumbwira wa kabiri no umve sinovuga ngo hariho umwe ngo niteze cyangwa ngo based on anything because right now to be honest I'm just doing my own music and ni benshi bariho kandi ni benshi so sinovuga umwe. It's a hard question because I can't answer it directly. I hope nizere yuko hari umuntu agufasha kugira ingene uza kuyishura kumengo none je sintega ntegeki ubwo nta muntu yabanje gatujya umuntu abazuku giye uko giye umva cause umuntu wese agira umuntu umwe yemera ati je uyu muntu ndumva ko niwe noherako kuko ntushaka kuritangura nabo bose umwe tu none hano mwe bw'ivyo kwishura it's just me personally nabaririmbyi benshi bari very talented waragize cortisone ati jewe muri interview cyose nzokora cyangwa hari umuntu ari hafi yawe cyane no namwe ndagufata no kubushika hari n'umwe byo kuvuga nabyo no maybe wagiye kwanza uragira cortisone muri mu cyumba cyawe urumva cyuzuri biragoye ivyo kubivuga kubera sinzi ivyo uza kumbaza so sinogenda to prepare myself n'ibindi bibazo no it's just that mu bisanzwe sinovuga ngo umuntu umwe kubera hari abantu benshi bari very talented kandi byose biravana n'umuntu bikoze na moment bikunze then tukora akazi bidakunze maybe when I come back or next time tukora akazi yeah. Uri mu bantu bafise urukundo nyakuri cyangwa urukundo runini cyane gumurengera in what sense cause indirimbo ngene ivuga ko irumva ati we warahureyeyo ebana ubundi ucuramucika agaruka yasaraye ati sinjya byanditse so maybe icyo kibazo ni cy'umurayira eske mbega uremera umuntu muri kumwe je ko ndamuzi cyo ndamuvugira nga ninde turi kumwe umuntu muri kumwe konje turabivuga muri kumwe muri kapo turi kapo ninde turi kapo ndamuvugure uramwemera ndamuvuze ntacyo bitwaye nje nta numwe ndavugisha kujanye n'ivyo abakapo ntawo nturi mu rukundo kuduza kaje ati no je umupenzi wanje ni muziki right now is all I'm focused on uramwihakanye yo what do you mean ndamuvuge vuga twabivuganye byari we nyemerera ndamuvuge je ndamuzi ndamubwira abafana ntuzongera ndamukuremo kujugumira nta nakimwe ndamuvuga kuko je ndamuzi nujya nyene ujya ninde je sinzi umuntu yitwa ujya ndamuvuge muvuge izina natuye ntacyo bitwaye ngorane ninde ndamuvuge vuga reko mwe nguvuga ubwo navuze vuga inshuro zitanu abo ni ubwoba umukunzi wawe ni umuziki wawe si uyo nguwe umva ko ndamuzi uramuzi na wawe ariko mama wawe niwe nari kuvuga mama ni kipenzi cha roho of course urumva Igiswahili gikenyene chwa ijya indi ndirimbo yitwa najua hujali uducishizaho gatoya ariko kandi ucumera rero nk'ubaraba abantu banje kuba abantu banje barakunda umuntu mwiza ndabigutura usa neza bakunda gumwe bakubona nibi biharage byanane kukuramwa amaso okay reka mbe ndagufasha hanyuma uduhe rero akantu k'ubwenge cyo dukubaza ubazo bwa nyuma tuce twitaye kandi mwakoze kutuzimana no problem okay jewe uheza kapera naheje gutora uranyaruka ni competition wagiye ya hujali hujali okay ready yes half of the song right okay one second which part of the song which part of the song ndagushire muri mood kwanza ndagushire muri mood ya new one hanyuma uca winjiramo cirimba
Jali hama new one. No dutangure new one gato kuri ku gitero ca kabiri kuri nani ya kabiri sivyo hanyuma uce winjirira. Okay. Twagiye. Tangura nanje ca ninjiramo. Oh. Baje. Joro naribona nk'umurango sinaronka itiro kubyo wankorera. Ukangaira amasango kaja mu bantu kanaba kamera. Starting up here, I'm having good time with my angels. My angels. No one who's happy. Wajya bose nabona ngo era my devils. Ayuri kurira nanje narayarize. Kabira hera nanje nzanarakize. Ndashimira Imana uwo yampezagije. Ateye neza birenze. Oya. Sindota jawenda muvanga. Sindota jenda muchinyuma. Sindota jawenda muvanga. Ariko umuntu gufisa araryoherwa man. Ubu nyene yo kapiri kwigirira umuntu. Imfura yigirira ba. Namwe akarayumva akaryoherwa. Hopefully bararyoherwa. Akumva ibintu biraduza ati wow. Hopefully they like it baryoherwa nabo. Cyane gose ariko kandi muri abo nyene haba ari mw'abantu rero ebana bafise ama emotion ateye ubwo. Urumva abo bantu none uyumvira kubongera iki antoka musically? Ufise nk'indirimbo zingahe zanditswe? Ufise indirimbo zikwiye. Ejo mwijoro wari muri Sunday vibe nari live ariko iminota mike. Niyo mpamvu nagumye nzana akantu k'urukundo kijya kiganiro ni ambiance love Sunday vibe. Ariko amipera akunda kwinjiramo mu tuntu tw'urukundo kundi ntabyo urumva yarabivuze warabyumvise none kutamwemereye kufise umuntu nikubere kandi je ndamuzi nanse kumuvuga ko yanushavura je sikunda umuntu ashavura nje nshavura biragoye ko nshavura ni yitwa nani yitwa niyo nkuru Nana niyo nkuru nimenya mu buzima bwanje zo. Oya yitwa Aristide. Manyina nuwonyene. Umve iziri ufise nuwonyene. Okay, uramwemeye. Nawe nzibiyesi. Nuwonyene. None urazi abantu bafise amasori ajanye na wewe na utamenya. It's what it is. Bone baremeza ko ari ukuri urabareka bakemera ko ari ukuri. Ariko sije navyemeje. Yo sindi mu mavyemeza. Ndabikwemeje. Utubazo dutatu wewe wombaza n'utura. Umuntu mukuyehe? Nyene ndishura. Ganye nande? Uribuka umunsi tukuvugana kuri Instagram? Jena ariko nakoresha iyindi account apani nkoresha. None no umenya je nawe twavanye twakoresha iyindi account. Ndakwibutsa igenda kwandikiye ati hello. Ni benshi bavuga hello. Cyara kugira ati ufise umuboga, ufise umubeji. Ufise umutipe mwiza. Afite benshi banamukunda bazamugutwara. Ucungira ati ngo yujyana namufashe yaransari. Ntuvyibuka? Oya ntibibuka. Cyana kugira ndungikira foto yawe ucungira ngo ya ngo rindira indirimbo yanje ya new one sohoke nzoca nibona. Ucuvyibuka? Nibuka ngana n'abantu benshi. Okay. Je conversation ko twarayekana. Kuri Instagram. Navyo nibuka. Ntiwibuka wumva yo kukunda kwibagira. Nta foto yo wanyeretse ndayerekana mu kiganiro ifoto yiwe. Nginga cameraman. Uyu musheri w'umuntu yerekana. Rero uraza no kuyibonaho. Inga araboneka neza. Oya reka cameraman ko serie. Okay mukurangiza ikiganiro. Iyo conversation nayo nibuka. Namwereka nawe uzomubona. Nanje nzomubona manye nazoraba mu. Yego. Abariko baranigiki wobwira abantu bari mu kuko nta muntu ngo ashika ahantu atafashijwe canke atawamufasha ukuboko nigiki wobwira umuntu wari wese ariko aragufasha puis nigiki wobwira abafans ku rukundo bakwereka ashana bishimiye Imana ibahezagire barokondere barogumana urwo rukundo bame bashigikira imiziki yacu nanje bagume bankunda banyifuriza neza n'iterambere
nanje nzokundira ndabakunda nzogerageza my best kubaha ibikorwa bifuza and hopefully we continue. Jewe rero nawe tumaramazanye gatoya. Maramaze rimwe nanda kumaramaze rimwe. Je sinzi kumaramaza. Jewe tamaramaje ndakumaramaza. Okay. Abafana mu ndabire neza. Ku waravye ikiganiro gahera mu ntango yagumye araba hejuru ninde wari kuraraba. Nubu uravye nde? Oya ntumuvuge ariko ari umuntu isoni kimutarabona byangoye kuguma ndaba hiyo nawe nakuraba cyane umva urabyino wavanga uco simbirino why kubereka miriri hano somba hano ja hano and sometimes hano ikintu wowe utokora mu ndirimbo donc nk'impuzu utokwambara mu ndirimbo ni iyi ko banyabura yakweri ashama twadusumira twe tutarajayo DPS urayitahura kajya kantu gafukaha naka kantu gafukaha barashana ko twambara kigira mu barangwibura nivyo hari ababikora basikama babikora clip video urashobora kuyambara ntacyo bitwara uri nko kuri hajya piscine mu cyongereza bayita gute cyari bakiye ngo uri koga kuri swimming pool ari kuri muri video video yawe dufate nka new one iyo biba ngombwa ko haboneka hajya ntacyo bigutwara maybe bampaye akantu bashira hejuru ya I don't think no yambara ukunyene ngo gutangura I don't know. Umunsi twobibona waravyihakanye nzoca ndabigaruka sinavyihakanye ze no shira akantu hejuru you know what I mean no hari ukuntu wo kwambara ikintu mugano ukifuka kusonera okay exactly iyi kanzu yakunyegeje wabibonye yakunyegeje it's comfortable you know arashimishye so kenshi usanga kinini we umuntu yakwambika ibugura wambaye jeans ngo kumuvye niko navuga c'est vrai it's very iroroshe umuntu exactly it's what she hashushe it's so nice it's comfortable fresh very much ariko rero ikinyegeza ibintu none hari ukuntu bayiboha uko kandi nawe bayiboshe uko ko yandi mugufi ikiba ndende kutapimye mu kugura none uchugire yerekana what is inkokora is it no inkokora agatsintsiri exactly inkokora na ntugire ikintu cerekana ahantu bica bibera inkokora na no inkokora isi akanago nagakaka ndazi kirundi bantu nigirishije nukuri nigirishije bawe wego nabonye wigirishije kunyigisha bitari ivyo wewe naka inkoko naka ariko nigirisha naka anyu kitaba jenze akana gasinziri no insinzi ijisho ryo kugura uwambaye kanzi geraho birashisha ntibibera oya mbe nta cyangwa bafite twatuboro bambara izire wambara kanzu ngufi canke ndende ibiringa emwengeje I don't know abandi maybe ivyo baje ntibimbere ufite akagozi ibendende ufite akagozi wambara kugira ngo ucomekemo ego Muhoza jewe ndagushimye cyane kunyakira mu rugo wanyu nkashimira abafana banje bose bafasha kanya kudukurikirana kuko ni iteka ridasanzwe kuri twebwe ariko kandi abafana bawe bacu ba Burundian music bose nakaye kajambo batekerera ndabashimiye mwebwe mwaje nabone ndabashimiye barokome baduha support ndabakunda bose and keep supporting ndabaha kandi kazi akajambo twibagiye kukubaza nakahe wari witeze sinaniteze ivyo ari byo byose zakumbaza ukora nta numwegera bazi ibyo niyumvira mu mutima afite ibibazo I think bambaza ibibazo nta numwegera bibazo mu myaka 3 iri imbere donc gushika 2026 niba bukiri muri industry ukiri no kwisi mane kubike uzoncorere $100 French amadolari jana mu myaka 3 iri imbere urayemeye 3 years nzoza ndabika duke ndakubikira don't worry sinzokwibuza uzo kumuvyibuka ukazohemuka imana mugani ukazondukira message mu yandi ma Instagram nturombwe sinzongera kwandikira sinzongera nzorabo ntuma mu bantu bakwegereye yego jewe nshobora kuba natanga ikiganiro hari aho navuze ijambo ntiri kuryohere kuko turi abantu umbabarire cyane njikimba nishiye nawe umbabarire ariko jewe babanje kuhambabarira
nakubabariye none no kubwira no mbabarire ntakubabariye. Okay, jere nta nabi wamumenyesha. Nanje nta neza gusa. Nanje mbajije ibibazo bisanzwe. Antuka ndakwishimiye cyane. Ikiganiro cyacu ndagikunda nkuko twatanguye fata akantu kawe. Umufana ari kumwe umufana wose ari kumwe n'umusheri we bamuhereze chance ariko nawe ndi kumwe n'umukobwa mwiza ndamuheze 5 kugira ngo ibintu bigende fresh. Merci beaucoup STV. Thank you. Thank you aussi. Thank you. Tubwire igifaransa minute 5. Bonjour. Comment? Comment? Ça va bien? Nagi, I'm done. Bye guys. STV, every story matters.